je pasteur wa shengero ndumuntu ndumukozi w'Imana ndizera Yesu yakuye akazuka ariko ndakoresha n'amaboko yanje twasanze urwaruka rwa shengero twasanze ntitwobabwira ngo bakore nahereye gukora jewe je ndi umupasteur ariko ndi umustiliste ndafasha abantu kwambara neza ndi CEO wa Blend mu misi igiye kugaragara ku marezo so canke hano se atandukanye wa KG Kingdom of God niyo company yanje amashop yanje yose n'ama KG Imana ishimwe rero twasanze yuko urwaruka tworuhamagara icambe na mbere rugahindura ivyimviro biciye mu ijambo ry'Imana bahejeje guhindura ivyimviro mu ijambo ry'Imana bace bahaguruka bakore kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi imiryango yacu amahanga amenye yuko hariho umuntu ashobora gukora kandi agashobora gusenga umuntu agashobora gusenga kandi agashobora gukora urwaruka rwo muri no shengero rwose ruhamagarirwa gukora n'Imana ubwayo ijambo ry'Imana tubwira yuko ngo yafashe amaboko yayo irakora mwivu irema umuntu rero niyo mpamvu duhimiriza umuntu wese duhejeje gusenga ca tugenda umwe wese akagira icashizeko amaboko kubera iki Imana mu gukura umuntu ku cavu ni gukura umuntu ku cavu sukwirwa mu cumba c'amasengesho gukura umuntu mu cavu sukugumarira sukuboroga sukiganyira Imana mu gukura ku cavu umuntu nuko umuntu afata ibikorwa by'amaboko yiwe nuko umuntu afata ibikorwa agashira kwa amaboko hama ibikorwa bikamuzanira amafaranga mwijuru amafaranga nta stoke iriyo amafaranga ari mwisi niyo mpamvu umuntu wese akeneye amafaranga ntitwizera inze twizera ibintu bidashoboka oya turizera ko Imana ihezagira ibikorwa byacu tugahaguruka tugakora hama Imana ikaduhezagira abagende bari no shengero n'abantu b'impwemu ariko kandi n'abantu bakora niyo mpamvu duhimiriza umujene wese ahari ariko aradukurikirana ku isi by'ukuri agire ubuzima bubiri buri equilibre agire ubuzima bwo gusenga agire n'ubuzima bwo gukora asenge ariko agire n'icashize kwa maboko Imana yashobora guhezagira ibikorwa by'umuntu cyane gose umuntu umujene wose ari no shengero tumubwiye ko yahezagiwe ni vyiza ariko Imana irashaka yuko uwo muhezagira umuntu awugaragaza ntituvuga amajambo gusa dushaka yuko haba impinduka kw'ishengero rya Kristo twakuze tuzi yuko abantu bakijijwe umengo ni bijuju umenga abantu bakijijwe ntibishoboka ko bashobora gutera imbere umenga abantu bakijijwe bashikira itunga canke ibi nibi nabiri aruko bashaje no ivyo byarahagaze ku bajene bose bariko yadukurikirana waba ukijijwe udakijijwe aho uri hose tugusaba gukura amaboko mu mpuzu dukore hama Imana ihezagire ibikorwa byacu dusenga dukora dusenga niyo ndero urwaruka rwacu ruriko muri no shengero ya Bera Kauri Temple aho twiteze ko kazoza kejo ku Burundi kazoza kejo kishengero kazobaraka abantu bize bakora buzuye mpwemuye kandi bafise n'amafaranga aribwo Burundi bwejo Imana yiteze ko buzozana impinduka mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu miryango yacu.